nta mwimbu wongerekana. None mwumva Uburundi buriko burajahe? Uburundi buriko buraja mu manga. Hari uwavuze ati wovuga ko buriko buraja mu manga ahubwo bwashitseyo kera. Ivyo rero nibaza ko ntawovuga ko bwashitseyo kuko bumaze gushika mu manga ngira vyogorana kugira tubukure mu manga, ariko ntiburi kure yayo. Ivyo rero nibaza ko abategetsi badutwara uno munsi si abantu umuntu yokwizera ngo bazogira ico bahindura, kuko nabo nyene urabona ko atangorane, bo babona ko atangorane iriho. Urabona kuja kugereranya ubutunzi bw'Uburundi akabugereranya n'ubutunzi bwa Amerika ngo ahubwo twebwe ngo dufise ibintu bigurwa menshi, ivoka muri Amerika igurwa amadolari 5 kandi ino franga y'amajana 5 y'amarundi. Aho bihuriye hehe? Ubutunzi bw'Uburundi buhuriye he n'ubutunzi bwa Amerika? Umukuru w'inama nshingamateka akavuga ngo urumva ngo abantu b'i Buraya ngo baza ahubwo ngo barashonje hariya ngo baza gusuma ibintu mu Burundi bajana ifu y'imyumbati bajana iki ngo nuvuga ko bashonje bakenye baza kubigurira iwacu. Ivyo vyose urumva ukibaza uti none abo nibo batware dukeneye, nibo batware dufise? Sinovuga ko muri CNDD ata abantu bazima barimwo kandi benshi, harimwo abahinga benshi, ariko sinzi ngira ntibaronka ivugiro. Hariho abandi akagwi gatoyi kabarusha ijwi, ni nako gatwara Uburundi kariko kabujana mu manga. Ivyo rero nibaza ko ntaho turiko turaja. Murambabara sinzi abantu bavuga ngo uyu muntu ni pessimiste, ariko nibaza ko c'est pas du pessimisme, ni ukuba realiste. Murakoze cyane. Alice, sinzi yuko harabo mwoba mwateguye duha ijambo ubwo nyene canke kumbure hari kandi kabazo mufise, ariko imbere ngira mwobanza mukibutsa bariko baradukurikira amategeko agenga kino kiganiro, na cane cane kubabaza n'umwanya baba bafise. Hanyuma twibutse bariko baradukurikira yuko n'ubu tukirindiriye umutumira agira gatatu, ntaratubwira ko aza canke ataza, mugabo yari yatubwiye ko acererwa. Ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Ego Mejiberi, urakoze. Ndabona ko hariho abamaze gusaba kugira ico bashikirije, ariko imbere yuko tubaha ijambo twibutse ko uza gufata ijambo yogerageza gukoresha umwanya muto agashikiriza iciyumviro ciwe canke ikibazo ciwe, ari ikibazo akacerekeza ku mutumire yifuza kukibaza, ari intererano akakoresha amajambo arashe kugira ngo dushobore kuronka akanya gakwiye ko guha ijambo abatari bake. Kugira kabiri, twifuza ko imvugo yokoreshwa muri kino kiganiro yoba ari imvugo yisoneye, irashe, itari imvugo y'ugutukana canke y'uguterana amajambo, kuko intumbero y'ikiganiro ni iy'ukubaka, ni iyo kugira ngo dutorere inyishu canke duterere ku bibazo biriko biraba mu Burundi mu bijanye n'ubutunzi uno munsi. Ndabona rero hariho uwatanguye gusaba ijambo amaze umwanya ari ku murongo. Albert, nimwaba muriko muratwumva mwokugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo canke mukagira ico muterereye. Sinzi ko Albert ariko aratwumva yo kugura akamiko kiwe. Ego ndabumva, murakoze kumpa ijambo. Ndaramukije, ndashimiye daboro abatunganije ikiganiro, ndashimiye n'abatumire, ndaramukije n'abariko baracumviriza. Ariko kugira dushobore gufasha abandi bashobore kubaza ari benshi, reka nyarutse mpere kubaza umuhinga Andre. Nyakubahwa Professeur, mwebwe ibi by'ubutunzi mwarabinonosoye, ndashaka kubabaza impact y'ibura ry'igitoro n'ibindi byinshi, mugabo reka mpere ku gitoro. Eske tuzoyumva haciye igihe kingana iki, igihugu kizoyumva canke ça va se sentir mu butunzi bw'igihugu mu gihe kingana iki? Ivyo tuzotangura kumva iyo bura ry'igitoro mu gihe kingana iki? Eske ni byaba birebire umwanya twabuze ico gitoro, niko impact sofera sentir uwo mwanya nyene, cankwe izorenzako, cankwe iyindi bura ry'ibindi les produits
nk'ifumberi, isukari, ibiki n'ibindi byose bibura. Hariho efe cumulatif canke hariho ukuntu bifatanye bizoca bituma iyo impact iba niniya cankwe iba ntoyi cankwe imara umwanya munini, sinzi muri ivyo mwanonosoye. Hama ikindi naco naheze kumva muri space imwe yuko hari igihugu kibanye ngaha mu bihe nambari mu myaka ya ryari mwafashije canke mwabonye ingene gitera imbere kikava kuri PIB y'amajana angahe kigashika ku majana 9 arenga. Eske ubwo buhinga ico gihugu cakoresheje ntitwoshobora kubwiyinspira ko kugira ngo mu Burundi bimere nk'uko nyine dushobore gukura igihugu kuri PIB iraho gushikaho kigera hafi y'amajana 9 canke 1000. Ikindi kibazo nyarukije nshaka kubaza Leonidas Hatungimana, nyakubahwa mwebwe urumva mwadusiguriye ibyo mu mugambwe, muravuga yuko ariho habaye ikibazo, haba perezida yafata akagwi gatoya bagakorana mugabo bikaja kuyungururirwa ahandi. Tuhora twumva kandi yuko hariho systeme ngo ni ikibazo ca systeme. Urumva eske si iyo systeme inaniza umukuru w'igihugu ugasanga ntayishoboye? Umuntu arashe ku ntego nk'ejo mwoba umukuru w'igihugu, mwobigenza gute kugira ngo mubogore igihugu cankwe iyo systeme mwobigenza gute kugira ngo mwoyigera gute kugira ngo ntizibere intambamyi ku gihugu cyose, kuko naho bibera muri iyo systeme canke inyungu zabo zigira ingaruka mbi ku gihugu cyose. Ikibazo cari ca gatatu cari ca Rufyiri, hamwe ntoronka ijamba akaramukaje mumumbarize. Twarumvise umukuru w'igihugu amwidogera yuko atacakora mugabo n'ibi nibi yishingagira ibi nibi. Mumumbarize none eske hari ingaruka vyamugiriye canke vyoba vyaratumye aca punguza akariro ko gushira habona ibintu bimwe bimwe, kuko mu nyuma twarumvise acaba umukuru komite de sage mu kintu bise ca diaspora. Eske koba aruko yaciye avuga ati je vais réfléchir kubera numvise ko vyatanguye gukomera? Murakoze. Murakoze namwe. Nibutse abariko baradukurikira yuko Gabriel Rufyiri yashitse ku murongo, reka tubanze tumwakire nimba muriko muranyumva. Gabriel Rufyiri, kugurura mikro hanyuma mukaramutsa abariko baradukurikira. Ariko nimba bitarakunda ko yinjira neza, ngira umunywanyi agira kabiri yo barabaza, ariko ndamenyeshe ko Gabriel Rufyiri yamaze gushika ku murongo. Ego Mbejibere, ngira ngo reka tubanze duhe umwanya kuko nta bandi mbona bariko barasaba kugira ico bashikirije. Reka tureke abatumire babajijwe ibibazo babe barishura mu kurindira ko tuza gusoma ibibazo vyarungitswe mu buryo bwanditse no kurindira ko hari abandi basaba kugira ico bashikirije. Ngira ngo twotangurira kuri Leonidas Hatungimana, arakabazo mwari mubajijwe mwamukiri kumwe natwe mwoba murishura umunywanyi yaje kubaza ibibazo. Ego uwo munywanyi avuze ati mbega woba umukuru w'igihugu vyogenda gute, iyo systeme vyoca bigenda gute? Nagira mvuge ko ico gihe noba mbaye umukuru w'igihugu ntazanywe n'iya systeme. Irya systeme ubaye umukuru w'igihugu uvuye muri irya systeme ukaba utagomba kwigobotora muri iyo systeme, kandi kwigobotora navyo bisaba inguvu. Naragize ndabivuga mu rurimi rw'igiswahili, avuga nti kuba umukuru w'igihugu ni kujitoa sadaka. Nukuvuga nukumva yuko ugira ube novuga incungu y'igihugu. Wemeye kuba umukuru w'igihugu wemera kuba incungu y'igihugu. Nukuvuga ko utegerezwa kugira ibintu bimwe bimwe abantu bari bamenyereye, abantu bubatse usambura. Mu kugira ubisambure nawe ubanza kwanka kubijamwo.
mugabo rero umaze kubijamwo canke urya ahari yavuze ngo la fidelité ngo c'est le manque d'occasion ni ukuvuga kuba umwizigigwa nuko haba habuze akaryo ko guhemuka nawe umengo icyo cyaramufashe ni ukuvuga rero icyo bwa mbere jewe noba mbaye umukuru w'igihugu sinoba nzanywe n'abo bantu mugabo kandi nuko umuntu amaze gushika muri kijya kibanza yomenya ko ategerezwa kuguma akora yisunga kuronderera ineza igihugu n'abanyagihugu muri ico gihe rero uragisha inama abantu kuko ntubura umunyabwenge w'ikirenga azi byose avuga ko azi uburimyi azi ubworozi oya ibisata byose urabiha abantu babikoramwo ariko ukabizigira kandi mu kubatora ugasaba impanuro hirya no hino ugashiraho ababishoboye ntushireho babandi bagukomera amashi kuko nicyo n'ikibazo aho umuntu arongoye abandi aguma yifuza ko bamukomera amashi umubwiye ibinyuranye n'ivyo yiyumviriye aca agomba kugufata nk'uko umenga uri umwansi murumva rero ko bari guhindura imikorere y'abantu ko bari guhindura ingene abantu babona ibibazo kandi kukaba ari kuba umusuku w'abanyagihugu baba bakugenye baba bagushizeho ngo barongore wowe ukababera gusa urumuri rubamurikira ukanabakingira kugira ngo ntagire wa wundi agira ngo akaruta kandi karakamira muri icyo gihe ibintu byogenda neza mu majambo make nugumenya yuko ubaye umukuru w'igihugu utegerezwa kumenya yuko uba witanze kugira ngo ibyo binyakabaka abo basuma abo bicanyi abo bambuzi babakumbure bari muri izo nzego ubabohe no kuvuga ubahindure ureke kubaha ikibanza kandi uvuga uti jewe ndabagwanya kugezaho pfuma ari jewe ndahasiga ubuzima ku neza y'igihugu niko noba ndishura ndazi ko inyishu bishobora gusa itanga satisfaction novuga kunezerwa gukwiye naho noba ndageze ego murakoze hari akandi kabazo kari kabajijwe Professor Rangwa nikwigize iyo kishura twashe tusaba abandi banywanyi babiri ko ubugira ico bashikirije Professor mwamutwumva akabazo mwabajijwe hanyuma tubandanye yego murakoze Alice Albert yabaje ati mbe impact y'ibura ry'igitoro yobihe nibaza ko mwese mubibona impact y'ukubura igitoro i Burundi irafise ni nini ya gose kuko murabona transport public abantu nta ukifata bus zigugwa amafaranga menshi abakozi ba leta bo basigaye kuva mu makartier yabo bagenda n'amaguru hanyuma ugasanga na rentabilité y'amashirahamwe y'amahinguro yose aragabanuka ugasanga nta kintu na kimwe ibiciro bica biduga kuko ibiciro ikiro c'ibiharage kivuye mu Cankuzo igashika i Bujumbura abayarishe amafaranga ya bus y'imodoka ibizana ivyo byose rero bigira ingaruka ikindi kumbura abantu benshi batazi nuko no mu matara umuyaga abanyabujumbura harimwo igice gikoreshwa n'igitoro Regideso yaragize kontra na Interpetrol kuva mu mwaka wa 2017 n'imbere yaho ku myaka 30 yuko bazobaha igitoro bakoresha amantu z'amaturbine ivyo byose bikoresha igitoro ivyo byose rero uyu munsi igitoro cabuze ibintu bizohagarara igitoro kibura kubera iki kibura nivyo navuze nkitangura nta madovize ahari tuvuga igitoro kuko arico tubona
mugabo nta ndiho kubera ata madovize, nta miti baronka akiriho kubera ata madovize. Ibintu byo kubaka abafise amahingura amanuza amashirahamwe y'ubucuruzi bagura amadovize kuri marché noir. Marché noir nayo bakaba bayaguza amafaranga menshi. None ngo ukabaza uti none ni igihe kingana iki? Igihe igihugu kizoba kidafise amadovize yaco kikaba kizeye amafaranga y'imfashanyo, nta nsubizo kiriho c'ikibazo c'igitoro, c'ikibazo c'ivyo vyose bibura. Wavuze ikibazo ca relance économique y'igihugu c'ikibanyi, nivyo narigeze kubivuga kuko nigeze gufasha kuba mu bafashije mu gutegura umugambi iyo vision 2020. Effectivement ico gihe PIB yari ku majana 210, ariko uno munsi irenga PIB par habitant irenga amadolari igihumbi. Ni ukubera iki? Ni bimwe twavuga kuva mu ntango, leadership, umutware. Hajya turi mpehensa tutagira umutware ntidushobora gutera imbere. Naco gituma murabona ibyabaye, aho kugira ati reka tubane neza n'ibihugu ducuditse duhana imbibe, urabona baciye bugara urubibe n'u Rwanda. Uruburiye n'u Rwanda rero ingaruka zabaye ku Burundi ntizabaye ku Rwanda. Uburundi nibwo bwahomvye. Ivyo vyose rero kwiyugarira ko ntaco vyadufashije. Ivyo rero niko novyishura mu gihe atabutware atabatwara bariho, nta vision dushobora kugira. Reka rero turondere amadovize, hanyuma ayo madovize azova muri twebwe mu Barundi nyene, ntazova hanze. Ntimuzozere ngo abarundi ngo abanyamahanga nibo bazoza guteza imbere igihugu c'u Burundi. Urabona ko bose bamaze kugara imiryango y'amafaranga, mu gihe abategetsi b'u Burundi batagize ati reka twikore ku vyo dufise, ku butunzi dufise, turabe ingene twogira tugabanye aya madepense tugira adakenewe, tubika umukanda kugira natwe dushobore kwiteza imbere. Nta nyishu tuzogira. Hari ababajije ibibazo arinye, mugabo nibaza ko hari internet, ngo internet irahari. Nta internet mu Burundi. Turaza kubisoma mu kanya, ngira ngo twoba twakira abandi bariko barasaba kugira ico bashikirije. Ego. Hariho Okay. mu bamaze gusaba Alice, hariho Landry, hariho Patrick n'uwitwa K-Game. Ngira twohera kuri Landry. Sinzi Patrick, sinzi ko muriko muranyumva. Ego ndabumva, sinzi ko munyumva. Ego turabumva, mwobaza ikibazo. Murakoze cyane, ndabaramukije, ndanabashimira kuba mwateguye iki kiganiro. Ndaramukije n'umuhinga hamwe n'umutumire Alexandre. Bon, ibibazo byanje harimo intererano. Icyo nashaka kuvuga icambere nuko yavuze ku bijanye na education, aravuga ku bintu bijanye n'uburimyi, ariko tumaze iminsi twumva kubera ikibazo akenshi usanga ari c'abana batabona ibintu vyo gufungura ku mashure, bamwe bakicwa n'inzara bitewe nuko batabona ivyankenerwa kugira ngo bashobore kuguma mu mashuri. Ivyo sinza kubigaruka ko cane, ariko twagiye tubona yuko hari imfashanyo nyinshi ihabwa umugore w'umukuru w'igihugu. Hama ku bijanye n'uburimyi twarumvise n'imakuru yavuga yuko hariho ibitoke vyagiye bisha bitewe n'ifumbire bari bakoresheje kuri ivyo bitoke. Ivyo byose ni ibintu nogenda mvuga, ariko icyo nashaka kuvuga nuko bigoye kugira umuntu avuge ku kibazo c'u Burundi uyu munsi. Bisa nkaho umuntu atagira ahera n'ahereza. Hama donc ivyo jewe ku kibazo jewe ico nashaka kugira nk'intererano, nashaka mvuge cane ku bintu bijanye n'ivyo
donc ibintu ibintu bijanye na investissement kuko akenshi kugira ngo umuntu ashobore gukora investissement nuko ababona yuko production izovamo azoshobora kubona ababigura ariko uravye imishahara mu Burundi ntigere hinduka akenshi usanga iri hasi bitewe nuko ntavugurwa ry'imishahara ariko ibiciro bikaguma biduga bitewe n'ivyo bibazo bindi vyagiye biza avuzwe iki kibazo ca essence n'ikibazo ca donc amatara burya n'ikintu umuntu adakwiye kwibagirwa kuko iyo amatara acitse nk'abantu bakoresha ama industry urumva ashobora gukora rimwe nko mu ndwi rendement yarategereje kugira abone ishuri ivyo bintu vyose ama consommation amaruwaye n'ibiki ugasanga ntashoboye kuboneka ivyo byose nibaza abantu akenshi usanga batitaho hama ikintu kijanye na internet burya internet ituma habaho la création de travail hakabaho gukrea ubundi buzi ariko ivyo byose ni ibintu nibaza yuko bititaweho cane hama kubijanye n'imitahe nk'ubu ntushobora kuza uvuge ngo uzanye imitahe uzi yuko ivyo bintu byose bizoba biduze biri hejuru ngo ureke guhindura ntuzenya prix ya produit ituma kuri purchasing power bidahura n'ayo mafaranga abasanzwe donc abasanzwe gugwa iyo ntuzenya iyo produit iba yasohotse hama jewe ico icambe ikindi kintu nurangiza ngenda mbaza nuko mbega mbajeje André kwigize muhinga mbega ntimwibaza yuko hari kibazo mu gihugu kijanye n'ibintu vya planification iyo mvuze planification ni kuvuga gushiraho ama programme ama activité n'ama projet donc ugashobora no kwiga amafaranga hazova kuko ntushobora kuvuga ko ushizeho projet canke umugambi ata amafaranga uzutazaho uzoyakura ubwo ntimwibaza yuko ico kibazo gihari hama ikindi novuga ntimwibaza yuko hose hari kibazo kijanye no gukwirikirana ikoreshwa ry'amajya budget ya leta hano bavuga audit kuko akenshi turumva nta audit kugira ngo bashobore kubazwa baba barakoze ibi na biriya ubwo ntimwibaze yuko ico naco kiri mu bintu bishobora kuba bicontribute hama birateye isoni kuba donc igihugu gishobora kuja kuronderwa kugira ngo gitange projet ishobora gufasha gukemura ibibazo biri mu gihugu kuko ibihugu vyinshi biriko birava muri etape imwe bija mu yindi mu bintu bijanye na development ugasanga bivuye muri sous development bikaja muri middle income bikava muri middle income bikaja muri pays développé ariko ivyo onye vyategezwe gukogwa ikaba nka initiative y'igihugu kugira ngo habeho ikintu kwita gushiraho imigambi irashe isubiza ku bibazo biba bihari hama ikindi novuga ubwo ntimwibaza yuko amafaranga bagenda bashira mu bintu bashira mu maproje mashasha nk'ubu twovuga je nakunze niga ngo ibitegwa njabuka amazi tukavuga icayi ikawa niki ariko ugasanga ivyo bintu twiga tuvuga ngo ibitegwa njabuka amazi nta mafaranga ashigwamo ahubwo ajanywe mu bukwavu aho nagiye numva yavuga yuko ashobora kuvamo na ntuzereza yuine ngo azokora igitoro ariko jewe nkabona yuko amafaranga ashobora kuba atagaguzwa akajanwa mu bintu bidafitiye umumaro igihugu mu bintu bijanye n'ama exportation so jewe kuri ivyo rero ndavuga ati jewe ndabona yuko hariho ico kwita ngo kujana amafaranga mu bintu bibafasha kwiba no kuvuga ngo aho babona bashobora kuba boshiraho ukuboko des projets bakreya kugira ngo bashobore kwiba jewe niko ndabibona hama nta muntu yoba aciyumvira yuko yoba akiraririye imfashanyo mu gihe ibihugu vyose biriko biragwana no gutera imbere kuko abandi bose bariko baragwanya no kugabanya imfashanyo ariko Burundi twebwe twanadukamye turaba bizova hanze jewe rero nsa n'ubusoza mbona yuko ibi bintu bijanye n'ikora ridashemeye sinumva impamvu igihugu kidashobora kuba cogira ico no kwita coopération technique n'ibindi bihugu kugira ngo bashobore kubaha abahinga bazima hama ikindi ni gisata ca education nibaza yuko kuko habaho développement humain inyuze muri iyo education ishobora gutanga n'abantu bashobora kuba bofasha igihugu muri ubwo buryo sinzi naco nimba atari kibazo ariko kuri ivyo nashaka mperaheze mvuga yuko burya igihugu uko cubatse nkuko bandi benshi bagiye babivuga uyu munsi biragoye kuvuga yuko dufise ubutegetsi bushobora kugira ico butunganije ku gihugu
kuko bigaragara yuko umwe wese nizana nikwegere ko n'undi azana yikwegera ko. murakoze cyane namwe. Reka mu kurindira ko turonka Rufyiri yari ku murongo mu kanya, ariko ngira akamikoro kamugoye arinjira agaruka, ariko ngira biraza guhava bikunde. Reka twakire Wilson namwe mubaze. Gabriel Rufyiri, nimba muriko muranyumva mwugure mikoro kugira ngo dushobore kubaha ijambo. Ego ndabona hamwe abo muri kuranyumva ndabumva, ariko nagomba nimba munyumva namwe nakire Rufyiri, ndabona yashitse ku murongo. Gabriel Rufyiri, mwiriwe? Mahoro neza, mwihangane juste une minute, umusegonda umwe Jarive. Murakoze cyane. Mu kurindira ko mugaruka, reka twakire Wilson, ngira mwobaza, sinzi icyo mwari mugiye kuvuga Alice. Ego imbere ko twakira abandi banywanyi, turafise umutumire yari yatubwiye ko afise utundi dukorwa tumufatiriye, Leonidas Hatungimana. Ngira ngo imbere yuko agenda koko mu minota mikeyi aza kugenda, twomuhaka ijambo akagira icyo yishure kuri ibi bibazo bimaze gushikirizwa, akagira n'akajambo kanyuma dushikirije imbere ko tubananya n'abatumiza gusigarana canke abandi bafise ibindi bibazo. Murakoze cyane. Cyamba ni akabazo biwari. mfise karakiwe sinzi ko mwongerera nkabaza nihuse. Ikibazo naho kitantumberejwe ko ndi mubo kibazwa, uwo waheje kubaza ibibazo hari ibintu yavuze bikomeye cyane, nuko hari imigambi usanga ifatwa n'umutegetsi, dufate nk'iyo migambi y'inkwavu, ikaba ari imigambi ubona ko uwo muntu ubwa mbere yarondeye umugambi ushobora gutuma umugambi arawadukana kugira ngo yerekane kumengo nawe hari ikintu gishasha azanye mu gihugu. Imigambi yari ihari akayiraba irari mugabo akazana uwo mugambi witwa ko ari gwiwe akontorora, mugabo kugira ngo gusa yubake izina ryiwe ni ukuvuga ko bica bigaruka muri bya bindi navuga, ni ubundi buryo bwo gufinansa, bwo gushyigikira umugambi uri ku butegetsi, kuko uba uri kurondera izina ry'uwo muntu aba agomba gusa n'uwiyamamaza. Yaba arundi barabira ngaho bagaca bamuha amanota nyene, yaba amajwi aja mu isanduku ariyo yaharuwe. Icya kabiri, nk'uko uwo wavuze yagishikirije kuri ivyo vy'imigambi y'ivyaduka, nuko bigaragara yuko umuntu aba ariko agira umugambi, aba ashaka ko we nyene ashobora kuzoba ariwe avuga ati amahera naya nzoyakoresha uku. Bikaca bigaragara rero ko cya kintu navuga yuko abarongozi bakengera abanyagihugu, bakengera abarundi. Kuko iyo abatari ugukengera, ntiwongera ingene ushobora kugira umugambi uzana ukoresha amafaranga, ntugume uvuga uti mbega yemwe abarundi nibabona ibi bintu byanse cyangwa ibi bintu ari amahopa nzoba kwigwahe. Ubu rero barazi ko umenga abarundi nta kibazo ubagira kw'ivyo ushaka. Mu bisanzwe mu ijambo rimwe, abarongozi barakengera abo barongoye. Ico kibazo kitahavuye ziracari ingorane. Ibi vyose uyu muhinga yavuze vy'ingene ahandi yababwiye ingene bava kuri PIB bakagira ibintu bakaduga, ivyo ubu bikora mu gihugu kidakengera abanyagihugu, igihugu kidakengera abantu bize amashure aya n'aya, abantu bafise ubuhinga ubu n'ubu. Rero aho mu gihugu iwacu umenga abarongozi ashitse ku butegetsi umengo yabaye dogitere muri byose, dogitere pana umuvuzi, ni dogitere muri medecine, mu burimyi n'ubworozi, ni engineer mu kubaka, ni byose agaca agomba kwerekana ko umengo ni wabizi. Ubu wewe ngira ngo muravyumva aravyivugira mu kubera ngo yize droit, ubu n'umucamanza, byose araza amategeko, ivy'uburimyi ngo aririmira, ivy'ubworozi niwe maître. Urumva biragoye ingene aha yosubira guha ijambo abo bandi bahinga nk'uyu muhinga dufise ngaha. Ni ikibazo rero ni intwari ibereye, ikibazo n'uburongozi ukunda igihugu n'abanyagihugu
ubwo nabwo mu kuburonka nuko abanyagihugu bazova hasi umunsi umwe abo bategetsi bihenze bagatunganya amatora naho bayatunganya uku abarundi bagaca bagenda bagashira mu masandugu ayo majwi bagaca bayacungera bakavuga bati twege twabasinyiye ko mudasubiraho bakemera ikiba kikaba atari ubu Leonidas Hatungimana arisemo nkundiye imbere ko mumurekura ngo agende hari ikintu umuhinga Andre Nikwigize yigeze kuvuga yuko ingwano z'ikongo zishobora kuba mu bizosongera isibe ku bibazo by'ubutunzi biri mu Burundi umugambwe PTT gira ijambo waranasohoye itangazo ku bijanye n'ico kibazo n'abasirikare barungitsweyo Leonidas Hatungimana namwe mubibona nk'umuhinga kubera iki muri ko murasaba mu itangazo mwaraye musohoye yuko n'ingabo z'u Burundi zotahana Ego Mejibere nkundiye ko umutumira agira agende twagira twongere ko nakandi kabazo kare kabajijwe n'umuntu ariko adukurikirana mbibe yagize ati mbega CNDD FDD ufise ugushaka n'ubushobozi bukwiye kugira ngo itorere inyishu ibibazo by'ubutunzi biri mu Burundi ati canke yoba igerageza gutunganya ku munsi kugira ngo ishobore kubandanya ifise ubukomezi muri politiki n'utwo tubazo tubiri Leonidas Hatungimana kugira ngo ngo twishura imbere ko tubareka ngo mubandanye iyindi mirimo ego mpere kuri ico cyanyuma bya CNDD FDD nkuko nabivuze mu ntango uburongozi bwa CNDD FDD bwaba burya buboneka n'ubundi buri mu kinyegero simvuze aba CNDD FDD bose nuko ivyo bakora byose babikora kugira ngo bagume kuri ubwo burongozi bagume ku butegetsi bw'igihugu nukuvuga rero nta mugambi twiteze uko uwo mugurongoye igihugu iyo systeme nyene mugani wacu yoshobora kugira ikihindura ntagire umuntu yitega ngo bari ngaho ngo barashobora kugira icyo bazohindura ntibashobora kugihindura kuko ubwa mbere bakeneye kugumaho kandi nabo ni babandi baneganega banegurwa biragoye rero yuko yoshiraho de mekanisme zishobora gutuma igihe bamuneguye bashobora kumuhana ivyo rero bategeza ko baguma bavyirinda nico gituma bigoye narimvuze nti nimpaka abarundi bazohengere muri ivyo nyene bavuga ngo n'amatora dufate bagende bace bavuga ati aha twaguvye cyane bavuge bati n'amatora turayanse duciye mu zindi nzira zirekuwe n'amategeko bahagurukane bavuge bati turanse iyo ngwano yo muri Kongo iyo ngwano yo muri Kongo n'ukuri twavuze yuko Uburundi bwari kuronka ijunja n'ijambo iyo buza iyo tuvuze Uburundi n'Uburundi mugabo kubera ari hababuserukira nuko umukuru w'igihugu nka cagihe yaratwara EAC yararonse igihe cyo gushobora kwereka abantu ko Burundi bushobora kuja mu bashobora gufasha muri Kongo hakaboneka amahoro mugura mbona ko yaciye anyerera amasezerano bagiraniye n'umukuru w'igihugu cya Kongo nayo tuzi twumva abasirikare b'u Burundi bagiyeyo ku ruhande rumwe mbere bagenda na kure aho toshobora kuvuga ngo kumbure bariko bakingira Burundi ko gucuja hariya za Goma za Masisi za Rucuru biragoye abasoda b'Uburundi rero n'abanyagihugu bagiye kubafasha turazi ko bariko baramererwa nabi ni vyiza rero yuko Uburundi buvayo kandi buveyo bigishoboka kandi buveyo abasoda n'abarundi bariyo bakingiwe kugira ngo guko naho hoba atari no mu ntambara abasoda ntibapfa kuva ahantu uko nyene nk'abanyagihugu oya hariho uburyo bategekanye ingene bavayo uburyo uwuza ubwa nyuma akingirwa n'abavuyeyo ubwa mbere abavuyeyo ubwa mbere bakingirwa bazo n'abaza kuvayo ubwa nyuma ni vyiza rero ko Burundi bwovayo bigishoboka mbere
hanyuma ahubwo tugatorera inyinshi ibibazo by'uburundi maze nabwo Burundi mu kugira ngo ibibazo bya Kongo bitorerwe inyishu buje mu murongo w'ibyapfunditswe muri irya nama ya Sena Sadek. Bwari bukwiye kwibaza ni kubera iki Tanzania yoyo itacomotse ugende yo yonyene none ntihana urubibe na Kongo, ni guki ibihugu byose bihana imbibe na Kongo bitagiye biracomoka ngo kimwe cyose kigende gufasha Kongo ku gatwe kacu. Bari yarakwiye kumva yuko ni inyishu itegereza gutorerwa muri rusangi kandi biciye mu biganiro. Twege rero turapfa kuruta nk'uko n'abandi barutaye. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi nibabakureyo mu maguru masha hamwe n'abanyagihugu bagiye kubafasha. Turazi ko hari abanyagihugu benshi batwaweyo, bamwe bari mu mbonerakure, abandi bararengeye n'imyaka y'imbonerakure, abandi babakuye hirya no hino. Nukuri ako kamo turagateye amazi atararenga. Mbega bagumyeyo hari inkurikizi mubona ku bijyanye n'ubutunzi? Inkurikizi ya mbere ni ku bijyanye n'umutekano, kuko ubu uri kuvuga yuko abariko barashamirana hariya ubuvuze ati uko aho bashobora no kugusanga i Burundi bavuga bati twege wariko uratugwanya turaje kugutera. Ni ukuvuga ubu uri gutanga uburenganzira bwo guterwa, ubu uri kuhamagara ingwano yo muri Kongo ngo izi Burundi. Mbega ije Burundi abarundi barafise vyangombwa cyo kugwana iyo ngwano, uretse ko mu vya politike na diplomasi iyo ngwano idakenewe. Ku by'ubutunzi igihugu kigiye mu ntambara, none igihugu kigiye mu ntambara ivy'ubutunzi bisubira kubagura. Eka n'uyu munsi nyene urabona ko abategetsi amaso bayahanze cyane, bitwararitse cyane iyo ngwano kurusha ibindi bibazo by'igihugu. Ubutunzi bw'igihugu rero burageramirwa kubera ko abarongoye igihugu n'abandi bose baca baguma bahanze amaso iyo ntambara. Abagwiza atunga turazi ko ari bamwe bamaze gukuramwo imitahe bariko bayijana ahandi kubera gutinya iyo ntambara. Abarundi bamwe barara ntibuca, cyane cyane nk'abegereye ku mupaka uhana urubibe Uburundi buhana urubibe na Kongo. Abo ntibakiriko barakora imirimo batekaniwe. Urumva bwa butunzi bw'igihugu burahagiramirwa. Urumva n'utwo igihugu cari gifise kiriko kidushora muri iyo ntambara. Ivyo basinyiraniye navyo kumbura amahera bayaronka aja mu mifuko yatwatugwe. Nukuri ubutunzi bw'igihugu ahubwo mugani w'umuhinga nitwovuga ngo igihugu caramaze kugwa mu manga kuko ntaco twaba turiko turavuga, ariko nukuri imanga kiri kugasunwa canke kiriko kiramanukayo mugabo kumbure ntikirashika mu ndero. Murakoze cyane Leonidas Hatungimana. Bimirije kuronka amajambo mu twihanganire gato, hari umutumire vyari vyagoye tugomba kwakira. Mbere hari n'abaza bamaze kumubaza utubazo, ariko reka tubanze duhe umwanya Arisa asezera umutumire. Ego mwakoze cyane Leonidas Hatungimana ku twigorera na mwari mufise ayandi mabanga yarabafatiriye. Mwakoze no ku byiyumviro mwatanze muri kino kiganiro no kunyisha mwahaye abatumire. Tukaba tubifurije kugira wa gatandatu mwiza. Urakoze cyane, mugira ibikorwa byiza, mugira aho muba mwubaha. Murakoze namwe twifuriza nk'ivyo. Gabriel Rufyiri nongere kubaha ikaze muri kino kiganiro. Hari utubazo baza bamaze kubabaza, ariko hari n'utwo twari twabateguriye. Mbere y'uko indyane za politike zaduka mu Burundi, ibibazo vy'ubutunzi n'ubukene si rya mbere vyadutse, vyamyeho, vyarabaye imbere y'indyane zo mu 2015. Mbere ishyirahamwe Oricom murongoye riri mu mashyirahamwe yafashe iya mbere aja hamwe n'abandi mutanguza isekeza mwari mwitiriye ico gihe campagne contre la vie chère, no kuvuga isekeza ryo kugwanya ubukene. Mugereranije na kijya gihe nuko ibintu bimeze uye uno munsi nyuma y'imyaka 9 hahindutse iki? Udasa buri hehe? Mbega ivyo mwakora ico gihe vya campagne ya vie chère cyo kimwe no kwisonzesha ababibuka n'amasanamu aracariho mwagize mbere muragira imyerekano mwenyene. Uno munsi hari umunywanyi yababajije ati umukuru w'igihugu arabidogera, mbere mwosigura igituma bidogera? Twabonye abidogera bagira n'ivyagirizi bidasanzwe.
inyuma y'indwi zibiri babatumira mu kiganiro cyo gutanga inyishu ku bibazo by'igitoro. murakoze nagira mbanze ndabashimire kubona mwadutumiye hanyuma kandi ndabasaba imbabazi kuko murabizi ko nanababwiye ko bishobora kutazonkundira ko mboneka ku mwanya mushakiye niko vyagenze rero kubera nari mfise urugendo rutankundira yuko muri uyo mwanya nyene nca mboneka ariko nanabikubwiye nibaza ko ngaho abatumire abari ku murongo yuko muza gucererwa nta kibazo na kimwe ariko nuko ninjiye naciye numva abantu bivugira ivyo bigombeye kandi mu bisanzwe si vyiza yukugira des jugements d'intention nibaza ko ari vyiza ko abantu bagira débat d'idées ivyiyumviro kuko ngaha nibaza ko hari ikibazo cyo gutangiramwo ivyiyumviro mbwa numvise ninjiye numva hari abantu bariko hari umuntu ariko aravuga peut-être ivyo yiyumvira we nyene hanyuma ikindi nuko singene vyagenze ninjiye nasanze ntuze yanje itari active ndaronderaho ndayactive rero biragira nico gituma naciye mbanza gusohoka kuvamwo rero muti mbega ibibazo vy'ubutunzi bihari uno munsi nivyo vyari bihari imbere y'umwaka 2015 jewe nkunda gukoresha ibiharuro iyo ndiko ndavuga imbere y'umwaka 2005 twari hafi kuri cyo twita taux de croissance twari kuri 2% ndibaza kuri taux de croissance mugaye rero twari munsi ya 3%. hanyuma tumaze kuja muri kimwe twita donc bafata yuko ico gihe taux de croissance économique no kuvuga iduga ry'ubutunzi ryari munsi gato y'ico twita la pression démographique canke ibi vyo kurondoka iyo rero hari déséquilibre hagati y'iduga ry'ubutunzi vyara urumva neza kuko cyane cyane ukora uburi kuraga iminwe bifungura bari myinshi mbwa butunzi bukaduga bukebuke ivyo rero kugeza nuno munsi ivyo nivyo biriho ico nuno munsi ntiharashobora kuba nuko gusa rusansuma yabaye itarasohoka ngo bamenye neza ingene bimeze mugabe ibiharuro bihari vyerekana yuko ingene urugero rw'ubutunzi ruduga n'ingene abantu barondoka n'ubu uye haracari itandukaniro aho rero n'ahantu hambere nibaza yuko abatwara igihugu n'abagira amapolitike economique bagomba gufatirako twagiye muri ntuze donc kuva mu 2005 urumva ko twari hafi kuri 2% tugera mu 2015 twari kuri 4.7% du taux de croissance twari kuri 4.7 kwije nige tuko turagira evaluation aho rero vyari vyaduze gatoyi mbere mwashaka n'ibindi bijana hariho la dette ideni igihugu cyari giheranye twageze mu 2015 turi ku mamiliyaridi ndibaza hafi amajana 7 kuko bari baduhebeye amadeni no ntiyabayahevye amfite yarabaye orienté mu masecteur socio-économique kugira ngo aze gusahiriza kuri financement yari yabaye ya CSRP1 na CSRP2 amamiliyaridi ashika hafi ku bihumbi 7 vy'amadolari donc 7000 miliyari de promesses mugabo hariho yatanzwe kandi atari make kuko twari mu migwi ibikurikirana ku munsi ku munsi aho byagiye kuguranira rero mu 2015 haciye haba ingorane ikomeye mu by'ubutunzi kubera ibihano byafashwe pour un rappel le budget général de l'État yari financé entre 50 et 52%. Donc yari pare amantu zenya ama aide extérieure kiretse gusa guhera muri 2013 ivyo bita les appuis budgétaires vyari vyamaze guhagarara kubera les appuis budgétaires afise ama conditions agira kugira ngo atangwe
ico gihe rero 2015 n'ama appui projet amwe mu vya gouvernance mu vya droit de l'homme n'ibindi amafaranga yaciye hagarara hacasigara muri budget amafaranga angana 300 miliyari y'amafaranga y'amarundi sinzi ico gihe kivara ingene yangana mu madolari mugabo mu marundi hasigaye ayo kuko ico gihe mugabo imbere yari 750 miliyari urumva presque moins de la moitié yaragiye ayandi arasigara muri budget ico gihe rero byaciye bigorana leta ico aho gukora ngo ifate ije mu kuduza umwimbu byaragoye ahubwo yaciye aza kugira endettement intérieur kubera itari ifise ububasha n'ubushobozi bwo kugira endettement extérieur ku buryo kuva de 2015 je crois à 2022 23 24 si vous voulez kugera muri 2024 twari tugeze kuri 6 000 miliyari de dette urumva iyo ni endettement intérieur naho no hanze byagumye biduga mbwa atari cyane mbwa byaraduze rero ikintu urumva kiba kigoye kwiyandeta utagiye muri production ko twebwe n'ubundi uko tujya tuvuga ariko tuvyuka tuvuga le budget général de l'État itari orienté vers la croissance bica bigora le budget rero dufise kuva iyo myaka yose parayeri imyaka myinshi usanga le gros du budget iri orienté vers la consommation nk'ubu ndabakaroro turifise budget ya 2000 ya plus de 5000 miliyari mugabo budget ya 5000 plus de 5000 miliyari les recettes ni mu ma 2500 miliyari ugaca usanga rero le budget iri orienté vers la consommation ni à peu près 2500 miliyari urumva amafaranga yose interne yose dukoresha jaja muri consommation ugaca usanga amafaranga agenda muri croissance ni amafaranga ava hanze nk'ubu dufise muri budget 1900 miliyari yantuzenye y'ama aide extérieure donc les appuis projets ayo ni yarimo kubuye byaraduze gose ayo rero kugira ngo bayatange il y a des conditions kugira ngo atangwe rero burya ubukene dufise canke pauvreté turimwo ifatiyaho ni orientation du budget kuko nta igihugu kugira ngo gitere imbere kive mu bukene uraba orientation du budget twebwe rero n'ubu tubona yuko ikibazo gihari gikomeye nuko le budget iri orienté vers la consommation oriye yuko le budget iba orienté vers la production donc on a besoin dukeneye budget d'austérité budget yo gutubika wavubi hagacakenerwa rero en plus iyo budget les experts abahinga vy'ukuri bafise ikibanza abandi bantu dukeneye nuko muri leta twebwe abantu badandaza ivyo abantu benshi batwara tubihurizako mugabo jewe personnellement igihe tuzoba dufise abasoda abapolisi abantu cadre de leta bari mu rudandazwa ivyo bintu bizogora ko dushobora kwavansa ikibanza c'aba expert hanyuma muri leta bagakora akazi kuguduza umwimbu no kuwukingira ivyo navyo rero kugira ngo bikorwe hariho de principe ma principe rero yagomba gukurikizwa no gukurikirana rero ngaha ico nibaza mwoterera ivyiyumviro nibaza ko dutoja muri bimwe byo kuko en fait on doit fonctionner en mode solution jewe mbona rero ko ikibazo ca mbere gihambaye iwacu ubu mbona dufise ikibazo ca leadership muri uyu muti kuko narabibonye bari mu Barundi bari mu mahanga bari mu gihugu hari ikibazo ca crise ya leadership tuvyanka tuvyemera c'est une réalité ivyo rero kugira bitingene bitora umuti sinzi hakaba rero na crise de valeur urabona ibintu by'igihugu nibigisonegwa sinzi ingene bimeze umuntu wese umengo je ne sais pas rero twese twumve ko hari ikibazo kuko uburyo umaze kumenya ko hari ikibazo niho ucutora umuti niho ucugerageza kurondera isori ego Gabriel Rusine nimba mwakurikiye Leonidas Hatungimana mu kurangiza mu kanya
yariko aravuga ati hari ikibazo c'agakengere n'agasuzuguro k'abarongozi kumbure ko baronka impanuro nyinshi mbere twarabonye namwe banabatumira nabo muri societe civile bari mu gihugu kugira ngo mutange impanuro mwibaza ko zoba zarumviwe ibi Leonidas avuga yuko hari agasuzuguro k'abategetsi batumviriza impanuro z'abahinga n'abanyagihugu kugira ngo batore inyishu z'ibibazo biri mu Burundi barira busema. Kumbure ko sinzi ikibazo Gabriel Rufyiri agize ariko ntituriko turamwumva. Arisi sinzi ko muriko muranyumva. Alice muranyumva? Kumbure sinzi mwebwe muri hafi nagira mbe ndavuga utuntu dukeyi notama hari ibibazo Ego muba muravuga rutanko bagaruka na problem. hari utubazo dukeyi Landry yavuze yashikirije nibaza ko en général je suis tout à fait d'accord avec lui. Investissement nta investissement ishobora kuhaba ata electricity hari ata internet hari abanyamahanga ntibashobora kuzana imitahe yabo ata batizera inzego zihari. Hanyuma hariho ikibazo ca audit gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu ya leta nibaza ko ivyo byose ni imwe Leonidas yavuga ati abantu baja ku butegetsi batafise mission yo guteza imbere igihugu ahubwo bafise mission yugira batunge bonyene bitunge baronka amafaranga. Nico gituma tana audit bagira. Hari ikibazo ca planification évidemment c'est un problème très important kuko igihugu kitagira planification ntigishobora gutera imbere. Je nagize imana narabaye imigambi yose ya leta nagizemo uruhara kuva muri 1982 gushika 1992. Nibaza ko imigambi mu gihe ata migambi iriho yo guteza imbere igihugu hanyuma ngo habe ama instrument de suivi ingene iri kirarangurwa budget par budget kuko umugambi ugize umugambi imyaka 5 uteza kugira ingene ukayigira suivi y'ingene uwo mugambi uri kuraranguka ku mwaka muri budget y'umwaka nta bindi bintu bijamwo atari vyiyo planification vyiyo plan mwashizeko. Alors malheureusement kuva 1992 nta planification yigeze gushika uno munsi nta planification irahaba. Malheureusement haraba ibintu qui ressemble bisa n'amaplan ariko nta plan iriho ku buryo osironta ko ata suivi iriho ngo uvuga uti uyu mwaka twagize iki twaranguye iki. Ni naco cashoboje u Rwanda kugira rugire vision 2020 nkuko bari bayiteguye. Ça il a fallu le leadership du président Kagame kuko niwe yakurikira wenyene ku munsi ati imigambi twemeye igeze he hageze he akaja ku muminisi mu biro umwe amubaza ingene imigambi iri kiraranguka kandi CDRV bidashoboka. Mugabo 20 ans après ubwo ijwi ryari ryagiye ngira ivyo bica bigaruka muri recommandation mu kanya muriko murishura utubazo babaza Rufyiri yari ariko nishura ikibazo yego yari karishura ku kibazo namwebwe ngira muca munyemereye yorangiza akishura utubazo yari yabaje. Rero nuko mwari mwagiye mwese afete nuko mwari mwagiye mwese ahubwo mwagize neza kudukorera mu ngata kubera ko byari byatugoye twari twatakaje connection. Ego Gabriel Rufyiri sinzi ko munyumva mwosoza hanyuma kugira ngo tubandaniza aho ego naje connection ya byagoranye micro iri planta nabayobije kubanza gusubira kuzimya ivyo ndiko ndakoresha kugira nage waruweje kubaza mu kibazo Leonidas yarabaje sinzi ko gisubira mu gato kugira numve ikibazo yagiye yavuze Leonidas yatunga Imana yari yavuze ati ahabona hari
intambamyi ya vyose n'inzitizi ni mu gakengere k'abarongozi badakurikiza impanuro batumviriza ivyo abanyagihugu bavuze. Ndanababaza nti twabonye ko namwe mukunze guhanura, ahubwo twabonye banabatumako kugira ngo mugire ico muterereye ku ngorane zihari z'ibitoro, mwoba mwaratereye. Kumbure mwibaza yuko ico gihe mwoba mwarumviwe canke ivyo Leonidas avuga yuko abategetsi batumviriza abanyagihugu n'impanuro ko batarira Daboro jewe nagomba nakubwiye ko dufise ikibazo turafise ikibazo, hariho crise de valeur iwacu ica yafekta automatiquement donc ce que je peux appeler leadership global. Mvuze leadership rero nimwave mwumva abatwara gusa, ni dimaniere global, kuko Leonidas abajije ico kibazo ntiwibagire yuko yamaze imyaka n'imyaka mu butegetsi. Kandi je ndibuka ari ikiganiro nige twarigeze kugira nuko yamaze kugenda ari kumubaza kugira ngo atwishure, kuko muri nibaza ko ari 2012 2013 Leonidas ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ico gihe umukuru w'igihugu yagiye mu Bushinwa atwara, hariho n'abantu bafunzwe mbere mwashaka kubera ivyo, twara amafaranga nyabari $100,000 mu rugendo bari bagiyemwo. Hanyuma Leonidas ashavuga ngo kirazira ngo nta muntu ngo araba ngo shise ku munwa. Isinzi ko ivyo biba vyibuka, turiko turabivuga vyaratwe no kutugirira ingorane. Rero ingorane zacu jewe nifuza ko turabakowera donc dufise constance mu bintu tuba turiko turavuga kandi tugira. Rero ikibazo mbona nunda kivuze, hari ikibazo gikomeye ca leadership d'unimari global. Turashobora kuvuga ivyo tuvuga vyose, mugabo igihe abapoliticien muri rusange, je dibye muri rusange, batumvise yuko leadership igomba kuba au-dessus, au-delà y'ibintu y'umugambwe ya communauté X Y umuntu abarimwo, burya bizotugora. Je mbona ko bizotugora cyane. Rero ibibazo jewe mbona bihari uno munsi nta tandukaniro ry'ivyari bihari mu myaka yahera na ryari, kiretse umuntu ashoboye kumpa. Je ndiko ndagira na analyse scientifique, je mbona ko bihari, ari ibibazo bihari bituma d'abord ibintu byo kumviriza abahinga no guha ikibanza abahinga, ivyo bintu bitarafata inzira mu gihugu ngo tumenye. Kuko umunyepolitike bagira ico bita orientation, akagira vision, akagira imbono. Iyo mbona amaze kuyishiraho acareka abahinga bagaca bafata ikibanza cabo, hagaca haba